Turabahaye mwaramutse na mwiriwe aho muherereye ndazi neza ko mutari mumenyereye iri jwi ariko mumve neza ko ari Ndayishimiye Emmanuel kuri micro mwaramu mumva ari inyuma ya kamera ego dutewe iteka rero no kuyaga no mubahwa engineer DG Ir Ruben mu bikorwa vya misi yose murabizi ko yama aca hirya no hino kugira ngo umunyamuga mvabwenge ibikorwa vyiwe bitere bije imbere uno musi rero twumvise neza ko yaronse yakiriwe muri Ntare House aho yahawe umubonano numwe mu bahanuzi b'umukuru w'igihugu twavuze duti rero nka Ndayishimiye Emmanuel tisingyama sinshobora kuryama ntamenye amakuru umubahwa ikintu nyamukuru yakuye hariya kugira ngo umunyamuga mvabwenge nawe muri bya bikorwa vyiwe atere aje imbere reka tumwakire tumuhe ikaze kuri MANAAC Burundi TV hanyuma tumenye niki bayaze nujya mubahwa turabaha ikaze mubahwa. Murakoze kuduha ijambo kuri MANAAC Burundi TV nkuko mubivuze nivyo natewe iteka ryo kwakirwa n'umwubahwa cyane umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe iby'imico n'akaranga Karegwa Ndenzako rero bimwe mu byo twayaze harimwo ibijanye n'ingene umunyamwuga mvabwenge mu gihugu yomererwa neza na cyane ko tubihuriza ko yuko bari bagiranwe ubu rero bakaba batweretse umwitwarariko wa leta mvyeyi ingene ibisata byose by'igihugu basavye yuko bishigikira muri ico gisata kugira ngo imico n'akaranga ntivyitwe ivy'ubushikiranganje bumwe gusa ahubwo vyitwe umwitwarariko w'abarundi bose kuko tuvanyeho iby'abanyamyuga mvabwenge bakoresha amaboko ariko hari n'ibindi bisaba ko abantu bakoresha umutwe nk'ibi ibijanye no kwandika ibitabo literature kugarukana imico ya kera bikandikwa kugira ngo abana baruka bamenye akahise k'igihugu ivyo rero batwemereye yuko bazobidufashamo cyane mugabo kandi mwari musanzwe muzi yuko nari mfise umuhango aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu yari yaratwemereye yuko azodushigikira cyane kandi murazi yuko atari ubwa mbere azoba bikoze kuko nko mu bindi bibazo twagiye tuganira wasanga batwereka yuko hariho abandi bagiye babikora mugabo bigahera mu nzira twebwe rero bakavuga bati ko murinze muza kutwitura tuzobashigikira cyane kuko bica biboneka yuko ivyo mukora mubizi kandi sinari nagiye jenyene murazi ko twari twagendanye n'umwubahwa umuhanuzi mukuru mu biro iwanje ajejwe ibijanye no kumenyesha amakuru akaba ari nawe muvugizi wacu ubu rero akaba ari umwubahwa guverineri Mbonabucatanazi ibindi navyo twagiye tuyaga n'uwo mwubahwa harimwo yuko tugiye kuzoshiraho inzu canke inzu nini iboneka y'imyidagaduro nkuko twanye tubibabwira yuko tuzobikora hanyuma kandi bakadufasha kugira ngo abantu baronke inyigisho kuko murazi ko ku masoko mpuzamakungu abarundi ivyo bakora mu vy'ukuri nta chambre technique twari dufise ubwo rero twibaza yuko turi kumwe n'izo nzego z'igihugu bizokunda abarundi bakaza barakora ibintu bifise bikwije ibisabwa n'amategeko ku buryo ata muntu yo bitora utunenge ikindi twayaze nikijanye nico twita gestion collectif kuko mu bindi bihugu usanga hariho amazu canke mvuge yuko ico bari nk'ikigo gikora nka OBR aho usanga atamu artiste numwe mu ivyo bihugu abayeho nabi usanga nk'amahoteli amarestaurant amataxi abantu bose bakonsoma are canke ibikorwa mvabwenge vy'abahinga biriha ikori hanyuma iryo kori rero akaba ariho hava imishahara yabo ba artiste baba bakoze ibihangano vyabo ndavuga yaba imiziki canke amatablo canke ibindi bikorwa mvabwenge biba bimanitse mu mahoteli n'ahandi ugasanga rero mu Burundi ntibivyazwa umusaruro abo bantu baridegembya barakonsoma ibikorwa vy'abahinga mvabwenge ariko ntibarihe
ikori noneho wa mu artiste wa muhinga mvabwenge ashobore gutungwa n'ivyo n'impano yiwe. Ivyo rero inzego za leta ziravyumva kandi turiko turakora inyandiko, turiko turakora amaraporo azoba yerekana neza abakwiye kuriha iryo kori ni bande. Ama statistique tuyageze kure, ndavuga ubushakashatsi turiko turagira mu gihugu. Hanyuma kandi twaganiriye no kubijanye n'ico no kwita visibility y'igihugu, kuko nko muri tourisme je novuga yuko ari twebwe abartiste dushobora gufata iya mbere mu kwerekana ishusho nziza y'igihugu, mu bijanye no kukimenyekanisha neza, kuvuga igihugu neza, kwerekana ivyiza bigize igihugu cacu. Ivyo rero nta bandi bazobikora uretse twebwe nk'abartiste canke nk'abahinga mvabwenge. Birateye nk'isoni kubona nk'Uburundi, igihugu c'amata n'ubuki, uyu munsi tuvuga yuko kiri mu bihugu vya mbere ku mugabane wa Afrika birimwo umutekano, ariko ucugurura ku ma internet usanga haza amafoto y'ubwicanyi, ibintu vyabaye muri antikite, muri kahise. Ivyo rero twe tukavuga yuko ari hohotegwa rikoregwa Uburundi. Hanyuma kandi ni muri yo ntumbero je navuga nti nta muntu yarakwiye kuza aravuga yuko igihugu c'u Burundi gikenye, kuko ni terre vierge, hariho ibintu vyinshi vyo gukora. Nk'ubu jewe sintahura nk'ugwaruka ruva hano mu gihugu mu Burundi ngo bagiye kurondera ubuzi mu mahanga, kandi mu vy'ukuri igihugu cuzuye ubuzi. Ibi ndiko ndabivuga gutya muhava mwiyoza ngo nugushikuza, ariko twavyerekanye neza imbere yabo bubahwa yuko nk'amasite touristique dufise mu gihugu, uwo kora iyo migambi yanditse neza nta mugwiza atunga numwe yovuga ko atobishiramwe amafaranga. Mugabo ugo gwaruka ntigwigera rukunda kuja hamwe. Nivyo simvuge nshikuza ngo ugwaruka ntiruja hamwe, hariho henshi bari hamwe bafatanye munda, ariko muri ibi bisata vya tourisme, muri ibi bisata vya art et culture nta bantu benshi ubona babihurumbira. Ntituzi ko ari kubera ko nkumbure mu misi yahera leta itigera ibiha agaciro. Ubu rero twe tukaba dukengurukira cane leta mvyeyi iriko irakora ibishoboka vyose kugira ngo abartiste canke abahinga mvabwenge bo mu Burundi babeho neza. Murakoze cyane, reka tubashimire vyimva mutima, ariko mwebwe mukurikirana kino kiganiro tubasaba muze kutwihanganira. Ni muri ya ntumbero twavuze duti abamenyesha makuru kuri MANAAC Burundi TV nituzosinzira tutariko turabahereza amakuru buri munsi. Ni nayo mpamvu twagerageje turarondera umubahwa dushobora kumuronka agakirima kariko karamera gutya. Mutuyanganire rero ni bitumwe n'agakirima, ariko twashatse ko turara tubahaye amakuru mugiraho muba mubahwe. Tusabe rero abataragira subscribe mufyone ngaho kwako gakengeri kugira ngo muze muraronka amakuru ku mwanya. Murakoze. Yari Ndayishimiye Emmanuel kuri micro. Ciao ciao.